Ndongiye kubaramutsa abakunzi mudukurikirana kuri no chaîne yacu ya YouTube yitwa New Life Studio bwanyuze iduhuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Hanyuma uno munsi nongeye kugaruka ndabazanira trick zibiri zibanga zinyegeje muri application ya Parametre. Ni application irimo ibintu byinshi cyane, ariko uno munsi ndabazaniye utuntu tubiri tugira turabire hamwe tufitiye akamaro buri muntu wese afite telefone ategerezwa kuraba. Yes my people, mugumane nanje rero gushika impera ya video kugira ngo utu tuntu tubiri ntitubacike, kuko n'utuntu tw'akamaro tutobagirira akamaro. Ukaba uri mushasha rero ndagusaba ngo banze ushonde subscribe, ukaba utari bwabishone kuri channel yacu ya YouTube, hanyuma ukore like, wandike muri commentaire nimba ari n'icigwa wipfuza yuko tukukorera, ucandike muri commentaire kuko je commentaire ndazisoma zose kandi nkabikorerako. Hanyuma uce usangiza abandi no video mu magroupe yaba ahatandukanye hose, bishobotse ushire no ku mastati kugira ngo n'abandi batabona ino chaîne bivomere ubumenyi. Yes my people, hanyuma trick zibiri z'ubwenge ndabazaniye nda muri Parametre, turaza kwinjirayo hanyuma meze nk'ubasigurira gato. Mwama mubona telefone bamwe uri kuragura telefone ukiyumvira uti mbere bashi telefone yoba yakozwe ryari. Iyo ni trick ya mbere ndabazaniye. Imbere yuko ugura telefone banza umenye uti telefone iyi yavuye mu iduka ryari. Hanyuma hariho n'ikindi kintu kandi kigwiriye muri no minsi, ukagura telefone ukabisangiramo umukopa. Ni telefone bagura muri Kenya no mu bindi bihugu biteye imbere. Uragenda ukagura telefone nyimba wari kwigura nk'umuliyoni ukacura ari nka 200,000, asigaye ukatuzura ari nko ku munsi nk'ibihumbi nka 10 ku munsi. Hari abantu bagenda bakayiriha akariha iyo deposit yo ku munsi, hanyuma amaze kuri iyo deposit agaca ayijabukana nk'umupaka cyangwa kayidandaza ataraheza kuri ideni bakaca bayibloka, sivyo? Hari izo baca batuzanira twebwe tukazikuramo umukopo bitewe n'uburyo afise, ugakuramo umukopo temporary, donc temporairement uyiforomase ukacugaruka wa mukopo. Rero ni trick zibiri ndabaza no munsi, umenye uti telefone yavuye mu iduka ryari, baheruka kuyiforomata ryari, kubera ko telefone ahantu uzoyipimira ko atamukopo urimo uzoyiforomata. Burya niba ubona telefone iri kirakora barayiforomase uzoshimira ko atamukopo urimo, uzobanza unayiforomata nawe yewe. Mugura ashaka kucuyiraba nk'ubu dufate ukacusanga ukamubaza uti wewe wavuye muri Kenya ryari, hagati haca amezi 5 mvuye, ukasanga haciye nk'ukwezi bayiforomase. Ico kica kikwemeza neza ko iyo telefone atamukopo urimo. Yes my people, urumva ko ari udutrike tubiri tw'ubwenge ndabazaniye. Rero tuza kuza muri Parametre, hanyuma cyo tugana handitse security. Aha handitse security, aha tuza gushondaho nk'uko ngutu nkuko murabona. Aha hambere handitse security update, kagahama security update. Aha ni gihe telefone bayitaburiye mu iduka mu mangazini yavuyeyo ku itariki 5 z'ukwicumi mu 2022. Kandi agasubira mu kantu ko murabona ko akantu k'ubwenge. Waza kwinjira muri settings kugira urabe igihe telefone yawe yasohokeye mu magazine, ucuma n'akantu handitse security, sivyo? Hanyuma ucubona handitse security update, ni tariki telefone yawe yaviriye mu magazine. Yes, ndibaza murahabona. Ndibaza murahabona tariki telefone yawe yaviriye mu magazine. Hanyuma akako hepfo Google Play System Update, no munsi i telefone baherukira kuyiformatako. Ana telefone yanje iheruka guformatwa ku itariki 1 kwa gatanu 2024. Yes my people, iyi ni tariki iheruka guformatwa. Ndibaza iki kintu kirumvikana. Itariki yavuye mu boutique iya mbere, itariki ndabereke Tecno, donc bayisohoye kuri izi tariki, sivyo? Hanyuma itariki naho iheruka guformatwa ko ehengize. Tudutrike rero tubiri tw'ubwenge, kandi murabona ko tuntu twakamara kuri buri muntu wese atunze telefone, akamenya telefone yiwe ifise garantie y'imisi ngano ku, donc ikoze imisi ngano ku. Ndashaka kuba no idandaza canke ugiye kugura ukamenya uti telefone ndashaka kuba no igura ni yavuba canke ni yakera. Rero ndagushimira wewe wamaze umwanya uri kukurikirana ino video, ndagusaba umfashe dusangiza abandi ino video. Thank you for watching.